Baramutse twongere tubahe n'ikaze mu gukurikirane rw'ibiganiro vyakozwe ikete ya mbere Pawulo yandikiye ab'Itesalonika. Jewe ngiye guteramana namwe muri kino kiganiro, nitwa Alain, sanzwe ndi kumwe n'abatumire tugiye gufashanya ikiyago. Sanzwe tuva muri serire mu Carama, ministere mu Carama, nabo kumbure bidondora cyane twakira amazina cyane y'ijambo aba muri serire yo mu Carama. Yego murakoze, nanjye nitwa Ndayisenga Violette, turi kumwe n'aba bagenzi banje muri ministere yo mu Carama. Murakoze cyane, kuko twagejeje kwivuga umunsi tukaganira cya kabiri cya kino cyetu cyambere Pawulo yandikiye ab'Itesalonika, baza gutegera ku murongo wa mbere, umurongo w'indwi. Imbere y'uko twinjira mu bindi by'ikiganiro, bashaka tubanze dusome ino mirongo, tuyisomere hamwe kugira ngo kumbure dushobora gutahura hamwe icyo Imana igiye kutuganira muri ino mirongo. Some igice ca kabiri, igice ca mbere Pawulo yandikiye ab'Itesalonika ku murongo wa mbere ku murongo w'indwi. Bene data, ubwanyu murazi yuko ugushika muri mwebwe kwacu habaye ubusa, ariko tumaze kubabarizwa i Filipi no kwateterezwa, nk'uko muzi dushira amazinda mu Mana yacu kubwira mwebwe ubutumwa bwiza bw'Imana turi mu ntambara nyinshi, kuko uguhanura kwacu kutava mu bizimire canke mu bumana, kandi atari ubwo ubunge, ariko nk'uko Imana yatwemeye ko turaba kuzezwa ubutumwa, niko tuvuga nk'abagomba kunezereza abantu, ariko nk'abagomba kunezereza Imana isuzuma imitima yacu. Kuko atana rimwe twigeze kuvuga ijambo ryo kubasasa ko akarimi, murabizi, canke ijambo ryo guhisha kwipfuza. Imana niyo cabona c'ivyo, kandi ntitwarondera icubahiro co ku bantu, ariko kuri mwebwe canke ku bandi, naho tuba twarashoboye kubaremera turi intumwa za Kristo. Ariko twaritonda hagati muri mwebwe nk'uko umuvyeyi abungabunga abana biwe. Niki gisoma rero tugiye kumara umwanya tuganira kugira ngo kumbure dutegere ico Imana igiye kutuganiriza muri co. Tudatebeje rero reka ikaze abatumire badufashe gutahura kumbure ibiri muri kino gisomo. Hano ku murongo wa mbere turabona Pawulo atangura avuga yuko gushika kwiwe n'abagenzi be b'Itesalonika habaye ubusa. Mbure abatumire bacu bazadufasha kumenya mbega nihe mpamvu Pawulo avuga yuko gushika Itesalonika n'abagenzi be habaye ubusa. Yego murakoze, baje kutubwira yuko ugushika kwa Pawulo n'abagenzi biwe habaye kubusa. Kuri Tesalonika turazi ko cari gisagara kiganjwe n'ivyaha vyinshi, aho abantu basenga ibigirwamana. Rero ukuza kwa Pawulo muri Tesalonika kwabaye kubusa, kubera ko yahaje azanye ubutumwa bwiza bwuzuye ubushobozi, ubutumwa bwiza bwuzuye ubushobozi, ubutumwa bwiza buri mu mpwemu yera. Hama amaze gushika i Tesalonika, ab'Itesalonika bakakira ubwo butumwa bwiza, haragaragaye impinduka. Ab'Itesalonika ngo barahinduka, tuza kubisanga mu gice ca mbere ku murongo w'9, aho berekana yuko ab'Itesalonika baciye bahindukirira Imana, baheba ibigirwamana. Ibigirwamana ngaha rero dushobora gutahura ni bya bintu byose umuntu aba yaragumbiriye, umutima we waragumbiriye, bya bintu biba byaracitse ibya mbere umutima w'umuntu,
ni vya bindi ubona yuko bivuyeho ubuzima bw'omenga nawe ko buba buhagaze. Rero ab'i Tesalonika bari barabibumbiriye cyane, ariko bamaze kwakirwa ubutumwa bwiza barabirekura baja gukorera Imana. Si ivyo gusa, baca bahindura n'ubuzima, babaho ubuzima bwiteze bufise ivyizigiro by'ibihe bidashira. Rero ngaho nta muntu yokekeranya ureke kuvuga yuko kuza kwa Pawulo na bagenzi b'i Tesalonika babaye ingirakamaro. Yego kumbura mugenzi wanje aranyunganira. Akoze shakari no kugaruka ku kirere gikikuje kumbure kino gice na cyane muri rusange kino gitabo cyabitse amategeko Tesalonika cari gisigara kumbure kirimo n'abantu benshi hari n'imico itandukanye tugira impamvu nyamukuru satani kumbure na kino bashaka Pawulo cika ubutumwa turi hamwe n'abano bantu bari bagumana bari bagumbiye imico igiye itandukanye y'abantu bari bahuriye muri ico gisagara. Kumbure nagarutse cyane ku kintu kijanye n'igikorwa ca Pawulo mu bijanye n'ivugabutumwa. Kumbure umutumire wacu sinzi ko nawe yoshobora kubirenze ico kijanye n'ivugabutumwa kiri mu vyatumye twifuza kwiwe Pawulo na bagenzi we hari ivy'ubusa, mbega hari ikindi kubona cyatuma Pawulo avuga yuko we n'abagenzi nk'abantu bose ego cyane tugiye kubyona urabona kuri ko bamaze gushika kuri ishengero turabona by'ukuri ko ab'i Tesalonike bahindukiye Imana, ariko inyuma ya imbere yaho turabona ubuzima bwa Pawulo bari kubara, turabona ubuzima by'ukuri bariko barabamwo bwari ubuzima bw'ihamwe, aho bitari byoroshe na twebwe nyene kuvuga neza kandi yuko gushika Tesalonike bikabaye vyo gusa. Uko ugiye kwihweza usomye uhereye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa niho ubona urugendo uko batanguye bashishikara mbere y'uko bashika i Tesalonike, ukungene ubuzima bariko barabamwo, ubona ikamwa bariko baracamwo, ariko urabona ko ryari ikamwa ridasanzwe, uburyo nk'umwana w'umuntu atari kumwe n'Imana ubona atari ikintu coroshe gusipota, ariko ushobojwe n'Imana ukabibamwo ivyo bintu kandi ukabisohora. Arico gituma rero tubona uhereye Yerusalemu ingene Pawulo ashitseyo hashoboye kumwakira nk'intumwa nk'umukozi w'Imana, ariko we arabirengera. Ariko inyuma yaho turabona agenda mu kindi gisagara n'ubundi, aragenda i Antiyokiya, naho nyene mutuza baramwirukako, ariko n'ubundi arabandanya. Ariko ugiye gusoma neza ku murongo wa kabiri urabona Pawulo neza avuga ati Imana yarabahaye gushira amanga muri bo, uko kose naho bariko baraca muri uko bukama urabona neza ko bari kumwe. Rero muvuga by'ukuri ko gushika Tesalonike n'abaye bose urakoze mugarutse ku kintu gikomeye kijanye n'ubuzima Pawulo na bagenzi be barabamwo muri ico kiganiro cy'ubutumwa, aho tubona kumbure mu majambo mu bice bigiye bitandukanye bindi ikirere ca kino Pawulo yandikira muri Tesalonika hariya hanye mu bice vyakozwe n'intumwa, baraba kumbure ibice bitandukanye vy'ukuntu bagiye barahamwa. Turabona nk'uko nyene tubona muri Bibiliya ukuntu rino shengero ryavutse mu rugendo rwa kabiri rw'ivugabutumwa rya Pawulo. Turabona kuva i Yerusalemu mu gice cyakozwe n'intumwa, kuri Pawulo ahamwa ariko aravuga ubutumwa abwira abayuda bakamuhama bakamwirukana muri ico gisagara, arabandanya aja i Antiyokiya nk'uko mwamaze kubereka ko naho nyine ntivyamworoheye. Tubiraza hariya mu gice ca 13 cyakozwe n'intumwa hagati y'umurongo 45 na 50, arabandanya niyo mu gisagara naho nyine vy'ukuri vyamworoheye.
tubona ahantu hose bagenda baca atari horoshe, kandi aho bagahamwa n'abantu bari sanse kumbure kumva ubutumwa bwiza abayuda bagenzi bwoko bwabo, ariko tukabona ko aribo baguma babahama kumbure bakurikirana naho bagiye hose. Ariko hari ikintu gitangaje ngaha nk'uko Pawulo abivuga ku murongo wa 2 ngo ariko tumaze kubabarizwa i Filipi no kuhateterezwa nk'uko muzi dushira amazinda mu mana. Bashaka rero mudufashe kumenya icyatuma by'ukuri canke icyasunikira Pawulo n'abagenzi be barushiriza gukora kino gikorwa cy'ivugabutumwa, kandi tubona ibibakwikuje n'imibabaro ifatanye no guhanga. Ibisagara byose bagiye baracamo ntabwo baricamwe amahoro, no gushika ngaha hano i Tesalonika tubona ko bahashitse hari ahandi bari bavuye bahejeje guhanga, kandi naho nyene bagiye kwamara umwanya mutoya kubera ko bahavuye bahamwa n'ubundi, maze barabandanya baja ku Korinto. None ni iki kintu mudufasha kumenya canke kubona ikintu casunikira Pawulo na bagenzi we kumva ko bakwiye kurushiriza gushishikara naho bariko baraca mu bintu bisanzwe? Rakoze Pawulo na bagenzi biwe mu bihe by'umubabaro n'ihamwa barakomeje. Rero musanzwe ijambo umubabaro ni ijambo bwaryo rirabishe kumva, hama wanashima ntidushaka no kuryumva. Hari n'igihe dutinya no kurivuga, ukamenga urivuze uvuze imibabaro menga urayisomborokeje aho yari iri iza guhabwa ikiza. Rero imibabaro nibaza yuko ni ikintu tutotinya, kandi ni ikintu kihari kitagushikiye no munsi ejo kiragushikira. Nibaza ko atari ikintu twokwinyora mu buzima bwacu nk'abakristo. Uravye Pawulo muri Tesalonika wa mbere igice ca 3 mu bintu vya mbere yashimira abi Tesalonika aravugamwo ukwihangana kwabo ufatanye n'ivyizigiro. Rero nibaza yuko ikintu cabatuma babandanya byari ivyo vyizigiro ibihe bidashira, aho biyumvira bati iyi mibabaro turimwo ni igihe gito, hari ikindi gihe tuzoja ahandi hatari imibabaro, tuzokwirugwa aho atayo mibabaro izoba ihari, izo ngwara, ubukene, kubura bizoba bihari, ariko turafise ivyizigiro by'ibihe bitazoshira, aho tuzoba tubanye n'umwami wacu turuhutse turi mu karuhuko. Rero novuga ati ico kintu cyatuma bakomeza byari ivyo vyizigiro bafise umwami Yesu. Hama ugerageje kugereranya imibabaro, hariho umurongo uri mu Baroma igice 8 umurongo wa 18 havuga ati niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe bidakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurira. Urumva ko nabo nyene bavuga ko ubwiza tuzohishurira. Iyi mibabaro irahari, kandi nk'umukristo wiyitega kubera urumva wowe ubuzanye ubutumwa bwiza mw'isi irimwo imibabaro, ihamwa ntiworibura. Rero no kumenya yuko imibabaro turayicamwo, ariko nk'urugendo twicamo nk'abari mu rugendo bagenda aha hantu h'ubwiza tuzohishurirwa. Kuri n'ikintu kidasanzwe mwavuze ibintu bijanye n'ivyo vyizigiro bafise kumbure muri Kristo. Ega none by'ukuri tudaciye ku ruhande, igihe iyo turiko turabivuga twumva yuko umengo birasanzwe, ariko by'ukuri imibabaro igihe cose yamara imibabaro ifatanye n'ubutumwa bwiza yodutera kwizigira ibyo vyizigiro muri Kristo, canke mwashatse kubidufashamo muri rusange kugira ngo tumenye yuko ikintu cose umuntu comushikira naho kitaba gifatanye n'ihamwa bifatanye n'ubutumwa bwiza, byihanganira ariko kandi bidufasha gufasha ibyizigiro muri Kristo. Mbega yoba ari imibabaro gusa ifatanye n'ihamwa rifatanye n'ubutumwa bwiza, canke n'iyindi mibabaro isanzwe y'ubuzima bwa misi yose nayo nyine twobitahura muri ubwo buryo? Ni imibabaro ifatanye n'ubuzima busanzwe naho twobitahura muri ubwo buryo, kubera urabizi turagwara, turabura,
turakena, iyo ni imibabaro kandi umenga nyene irakuremera nyene, ariko iyo ni imibabaro y'igihe gitoya. Ego mutubwiye yuko turagwara turakena, ariko kandi ku rundi ruhande hariho abatubwira yuko uri muri Kristo ya vyizigiro nyene mwavuga, ufise ivyizigiro muri Kristo, indwara ubuzisezeye, kena ubisezeye, n'ivyo bintu kumengo bica biza bikontradisa ivyo turavuga cuko hamwe no kwizigira Imana bitandukanye n'imibabaro kumbure ni navyo. Siko ivyo bintu birafatanye canke abavyizera nawe nivyo uravuga, tukadufata iki muri ivyo bintu? Bon, sinzi uko yoshinganira. Kimwe mu buzima rukristo, umubabaro novuga ko ari ikintu kiza gukomeza umuntu yizeye mu Kristo, kuko mu gihe twoguma twiteze ivyiza, na Pawulo neza hari aho yigeze kubivuga mu butumwa bwiza ngo muri abantu bo kuguma mugaburirwa amata yonyine gusa. Rero novuga yuko guca mu mibabaro, bivuga yuko ari n'igikorwa kuko na Kristo yarabiciye muri ivyo bihe. Nico gituma rero natwe twamwizeye dutegereza guca mu nzira nawe yadutanguriye. Iyo nzira ntitwigera tuyihusha. Rero nico gituma imibabaro n'ubuzima rukristo ni ikintu bigenda bijanye, ariko entreta yaho onye hari igihe tuba mu mashengero usanga batwizeza ibintu canke bakatubwira yuko iyo twizeye tudashobora kubura ikintu kanaka, tudashobora gukwihanirwa mu buzima runaka, ariko ntitumenye yuko ivyo onye iyo bimaze kudushikira ni hahandi uca usanga yabivuyemo, ari hahandi uca usanga umuntu agenda kuvuga ngo kurya y'Imana bambwira siyo. Kubera iki? Ntibigeze bamubwira ubutumwa bwiza bw'ukuri, ntibigeze bamubwira yuko kuba akijijwe hamwe n'iyo mibabaro ko bitegerezwa kuba bari kumwe. Novuga ko rero imibabaro n'ubuzima bw'Kristo bitegerezwa kujana. Mbega iyo muriko muravuga ko imibabaro n'ubuzima bw'Kristo bitegerezwa, ubwo niba muriko muratera ubwoba Kristo kuba yukomeye ngo biraye, twizeye yuko hamwe no kwakira Kristo nk'umuntu canke Kristo nk'umuntu afise ububasha ku bintu byose, tuba dukiza imibabaro n'ibindi byose. Ndiko ndabumviriza numva umenga muriko muragerageza kubivuga muri buno aho naho abivuga ko aravuga ngo ntibavuga nk'abashaka kunezereza abantu. Biga umuntu nenga ubuzima bw'Kristo burafatanye cyane n'imibabaro, mwumva yuko ntabwo biza kugira impact negative n'agaporo n'abariko baratwumviriza n'abazi yuko hamwe no kwakira Kristo ingana ubuzima bw'ubwiza, ubuzima kumbure bworoshe buzira imibabaro. Oya, kuri ico onye Yesu Kristo yarabivuze neza. Usomye muri Yohana 16:33 ariho yabivuze neza ko mw'isi isa amarushwa menshi, ariko akira dutera intege atubwira yuko tudakwiye kwiganyira canke kuyishirako umutima yuko dupfuye canke yuko duhejejeyo. Aratubwira ati ngo biduhumure kuko yaranesheje. Rero ico onye sinoja kure n'ico Kristo yavuze, aho onye noba ngiye kure y'ubutumwa bwiza. Mu murongo wa 5 hari amajambo Pawulo agarukana avuga ngo kuko atana rimwe twigeze kuvuga ijambo ryo kubasesa ko akarimi arabizi canke ijambo ryo guhisha kwifuza Imana niyo cabona c'ivyo. Gakuru 6 ngo kandi ntitwarondera icubahiro co ku bantu, ari kuri mwebwe canke ku bandi, naho tuba twarashoboye kubaremera turi intumwa za Kristo. Biri hano aho yarashatse basa Pawulo n'abagenzi be basa n'abantu bafise ububasha bwo kumbure bwo gusaba uburenganzira bwabo nk'abavuzi ubutumwa bwiza bwabo bizera bo mw'ishuri Afurika, ariko ntibashoboye kandi barondera icubahiro abantu kuri bo. Biri hano aho yarashatse kubumvisha iki aha Pawulo
ivyo ariko biraba muri iryo shengero. Dufatiye kuri uyu murongo wa kane nyene ugiye gusomara, ariko nk'uko Imana yatwemeye ko turi abo kuzezwa ubutumwa niko turi. Murabona ko Pawulo yari umwizigirwa kandi yari abizi ko n'Imana imwemera ku gikorwa yamuhaye. Rero wari ubivuze bari gushobora guca mu nzira zabo kugira ngo birondere inyungu zabo, bagahindura ubutumwa bwiza, bakabutumbereza ku butumwa bwiza kumbere bwo bazaniye amafaranga, bwo bazaniye ibindi bintu byose, ariko kubw'ubwizigirwa bwabo kw'ijambo Imana yabahaye byatumye badata intumbero yabo. Hama ikindi naco nibaza, uravye ku murongo w'indwi baravuga ngo ariko twaritonda hagati muri mwebwe nk'uko umurezi abungabunga abana biwe. By'ukuri ngaho naho nshobora guca mbona yuko Pawulo bakoze nk'abavyeyi. Urabizi umuvyeyi aramenya icyo umwana ashaka. Nko nka jewe ndi umuvyeyi akarorero, sinohava nza guha umwana wanje bimwica. Oya, ba Pawulo rero muri uko kudatakaza intumbero y'ubutumwa bwiza, bakoze nk'abavyeyi bazi icyo abana bakeneye, icyo bafasha, icyo bakuza. Rero novuga yuko ivyo byabafashije kugira ngo ntibatakaze intumbero y'ubutumwa ngo bironderere inyungu zabo. Yego. Bakoze dufasha gutahura icyo Pawulo ariko agerageza kuvuga, kumbure uko bari matanguye muri icyo kuvuga, twihweje ikirere cari gikikuje iryo shengero, turabona neza yuko hamwe no kuvuga no majambo aragaruka no ku kindi kintu kumbure kijanye n'uko umwifato wiwe, umwitwariko wiwe utarondera icubahiro, hamwe n'akarere ino shengero ryarimwo, kumurengera birafatanye n'uko hariho abandi bantu bagenda baravuga ubutumwa bwabo kandi bahishije izindi ngeso, bahishije ibindi bintu kumbure bitandukanye n'ivyo Pawulo umuvuzi w'ubutumwa bwiza kumbure yagerageza gukora, atarondera icubahiro ciwe ariko arondera icubahiro c'Imana. Nibaza ko kugarukana ino aspect kwerekana ko yabaye umuvuzi w'ubutumwa bwiza atabikoze kumbure kugira ngo yirondere icubahiro, ariko kugira ngo agaragare nk'umuvyeyi abungabunga abana biwe. Nibaza ko gifatanye n'iki c'uko kuba yaraje kuvuga ubutumwa bwiza hanyuma akamara umwanya muto hano i Tesalonika, hashobora kuba harashobora kuza abandi bantu bakazana inyigisho z'ibinyoma mw'ishengero, bakaza bashishikaye bakaza babesha batari konfiya kumbure mu vyo bariko baravuga. Rero nibaza ko kugarukana ino aspect yo kugaragaza kwerekana ukuntu yavuze ubutumwa bwiza nk'umuvyeyi abungabunga abana biwe, ni ikintu kiza guha icizigiro rino shengero, bano bantu bumvise ubutumwa bwiza kugira ngo kumbure bagire confiance kuri Pawulo na bagenzi we, birushirize kumbure kubakomeza no kugira ngo nabo barushirize kugira uwo mutima muri bo wari muri Pawulo, kandi yabivuze hariya mu gice ca mbere gerageza kwerekana ukuntu biganye uwe bigana kandi na Kristo. Kumbure murakoze ko mwarushirije mudufasha. Dusozera kurangiza ikiganiro cacu, ashaka tubasabe kumbure dufatiye mu nzira ikintu nyamukuru gishobora gukura muri no mirongo mikeya kino gice ca kabiri ca ino kete Pawulo yandikiye ab'i Tesalonika. Hano muri kino gice ca kabiri umurongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi, ega ni ikihe kintu nyamukuru umuntu ashobora gusigarana nyuma yo gusoma ino mirongo mikeya? Gerageje kuvuga mu majambo make ko ikintu ca mbere natera intege cane yo twumviriza gusoma ino kete Pawulo yandikiye ishengero Tesalonike, aho tubona by'ukuri ko ari kete ryerekeye ishengero kandi ryerekeye ubuzima bw'umukristo mu buzu bwa kabiri. By'ukuri tubona ari kete riza ritera intege, tubona kandi ari kete ririmo impanuro, aho tubona kenshi mu buzima bwacu twibaza yuko ibyo ducamo yuko umenga ni imibabaro, ariko tumenye yuko hariho abandi bantu batwitangiye imbere babanje kuyicamo
ariko hamwe na Imana irabashobotsa barajabuka iyo mibabaro, kandi igikorwa Imana iba yarabatoranyije bakakora ata kibazo rero ndatumirira umuntu gusoma rino kete. Ikindi ku bantu bavuga ubutumwa bwiza, abatumira by'ukuri, iyo usomye neza rino kete rirakwereka ingene umuvugabutumwa ashobora kuba ameze. Urashobora kukwereka kandi umuvugabutumwa ubutumwa bwiza ashobora kuvuga ingene buba bumeze. Udashobora kuvuga amajambo wigeneye canke amajambo aryohera abantu canke kugira ngo wikwegereko abantu, ariko ikete by'ukuri rikuzana ahantu ubuzima bwawe utigera ubona wewe, ahubwo ubuzima bwawe bunagirira. Murakoze. Nibaza ko yagerageje kubivuga bize mu majambo make. Nk'ikintu wosigarana ni uko kuba umwizigirwa nk'uko ba Pawulo bari abizigirwa, naho bari mu mibabaro mwihamwa bakomeje kuba abizigirwa ku ijambo ry'Imana, ntibahusha kumbure ngo birondere inyungu zabo zotuma bava muri iyo mibabaro canke ubuzima bwabo bumera neza mu buryo bufatika. Rero nibaza yuko uriko aratwumviriza yosigarana kino kintu c'uko naho uriko uraca mu mibabaro ume uri umwizigirwa mw'ijambo ry'Imana. Murakoze. Tubashimire nk'abantu basangiye ikiyago, dushimire kandi n'abariko baradukurikirana.